Wizera urabona ubwiza bw'Imana ukubira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya, gutyo nyene mumfashe dukomera amashi n'abandi bose badufashije ibikorwa muri kino gitondo badukoreye bazindutse kugira ngo ibikorwa byose bigende neza natwe tube tumerewe neza. Imana ibahezagire. Haleluya, Imana ishimwe. Abaramukije mu izina rya Yesu. Haleluya, nizere ko mwagize indwi nziza. Twebwe twagize indwi nziza tuvuyemo yabaye indwi y'amasengesho. Uko mubizi iminsi yose impera y'ukwezi tuba dufise amasengesho, kuza kuba imbere y'Imana, kuvugana n'Imana. Haleluya, ni igikorwa dukunda mu ishengero kandi turyohererwa kandi kidushikana kure igihe cyose mu buzima bwacu, mu mibereho yacu nk'ishengero, kandi dukunda kubahamagarira n'igihe uba udasanzwe umenyereye gufata ibihe birebire tuza rimwe na rimwe dusenga n'ikindi dukora. Hari igihe abantu baza akavuga ati nagira turiga ijambo, nagira tugira gute, ariko kandi rimwe biraba, ikindi gihe ntibiba, ariko tukaba imbere y'Imana tugasuka umutima wacu tukavugana n'Imana, kandi igihe cyose ni iby'inyungu ku buzima bwawe. Haleluya, kandi presence y'Imana nk'uko twabivuze irafise ivyikemura vyinshi, irafise tubohoramo vyinshi, irafise ivyirukanwa vyinshi, bimwe tukabimenya ibindi ntitubimenye, ariko kandi igihe cyose ubuzima bwacu biratubereye, kandi biba vyiza ko uko imyaka igenda, ko igihe kigenda cyo kujana na Yesu ugakurira muri we, tugenda ducika abakunzi b'Imana, abakunzi b'umutima w'Imana. Ico nico kintu dusenga kandi twifuza kubona mu buzima bwacu nk'ishengero. Rero turabiyegereje mwese abo turi kumwe muri kino gitondo, mugubwe neza. Nkuko mubizi muri uno mwaka Imana yaduhaye ijambo riturongora muri uno mwaka, tuzovuga mu nzira zitandukanye muri uno mwaka kubijaye no kwiyegurira Imana no kuba inyegu za Kristo no kuba abantu bishikaniye Yesu. Ni isengesho, ni icifuzo c'ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero turamaze igihe c'ukwezi hafi kwa mbere kose duhagaze muri ayo majambo, twiga ko muri ayo majambo, tuyamedita ko, tuyarimbura ko. Numva uyu mwaka mu buzima bw'ishengero, numva uyu mwaka hari profondeur Imana iri kirazana, hari ahantu numva turiko turimba, hari ahantu numva Imana ikira dutwara muri profondeur y'ivyayo. Ni bande bumva ico ndiko ndavuga canke bamaze kucumva? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nico gituma umumo wese ku ruhande rwiwe, iri jambo naho tugigira hamwe, umo wese ku ruhande rwiwe rifise implication canke rifise application personnelle. Umumo wese ahamagarirwa, umumo wese agomba gutahura ico bivuga ku buzima bwawe, kuko Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana riraturongora. Iyo ijambo ry'Imana rije rigatangwa riba rigomba kuturongora, kandi riba rigomba no kugira ico rivuze mu kungene dusanzwe tuba tumerewe. Rero igihe tuba turi muri uwo mutima, kuri we uri hano hantu usengera hano hantu, igihe tumedita kuri aya majambo, ni vyiza niyo twatashe n'ibihe vyawe kwiyumvira ati mbega iri jambo kuri jewe rivuga iki, canke rinsaba iki, canke rigomba kunshikana hehe. Kuko ijambo ry'Imana riraduterura rikaduheka, rikagira aho rituvanye, rikagira aho ridushikanye, ariko kandi ni kuri uwo muntu aba ryemereye ko rigira ico rikora. Nico gituma rero Bibiliya inavuga ngo mwakirana ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe. Ijambo rirashobora gutegwa mu buzima bwawe, ariko kandi ntirigire igishika canke ntirisange ishaka mu mutima wawe kuryakira, rikamera rero nka rya rindi riteba rikuma canke rikibwa,
kandi ryari ritumbereye Imana yarizanye muri saison kugira ngo rigukorere rigufashe rigushikana ahantu ugaza gusanga rero hari ahantu mu buzima bwawe mugagakiza uzazaniwe kuko utumva ibiriko biragushika ko canke kuko udatahura ibiriko birateba ushaka kubona aho ushaka kugendera ugasanga rero vy'ukuri umwe wese arafise ico aya majambo agomba kuyakoresha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nta na rimwe ijambo ry'Imana riza ntirikurikirane na engagement personnel. Hari igihe kenshi Satani atwiba amajambo akavugwa ukayumvira abandi cyangwa ukiyumvira ku bandi cyangwa ukabaza abandi ngo wari uhari no munsi niwe bavuze gusa, ariko burya nawe we tuba twakuvuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero nubwo buryo usanga umwansi atwiba ibyacu ugasanga hituri muri attitude nziza yo kwakira, ugasanga hari ibintu biducika kuko tutari mu mutima uciye bugufu uvuga ati Mana ndagomba kwakira ikiva kuri wewe. Haleluya. Amen. Mutwe w'amajambo no munsi uravuga ngo kuko nkunda nditanga. Kuko nkunda nditanga. Ndashaka guhera mu gitabo c'Abaroma gice c'indwi ku murongo wa 4. Romains chapitre 7 verset 4. None rero namwe bene data gukoranywa n'umubiri wa Kristo kwatumye mucika bapfuye ku vyagezwe kugira ngo mwabigwe n'uwundi niwe yazutse mu bapfuye twamire Imana imbuto. Haleluya. Ahanya Paulo yandikira Abaroma avuga ikintu gikomeye ariko cerekana ibintu vyakoretse, kandi iki Paulo avuga nico gituma no munsi turi hano hantu twaramenyanye dufise intahe dufise ivy'Imana yakoze. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero aravuze muri iri jambo atubwira nka bene data kuko yari yarakijijwe kandi yandikira ishengero ry'Abaroma. Ndagomba kuvuga ko iki gitabo c'Abaroma ni gitabo gikomeye cyane cyo muri Bibiliya, ni gitabo cubakiye ko doctrine ya Eglise. Eglise mwisi muri rusangi cyane cyane nk'ishengero novuga ry'abaporoti uza gusanga ari ishengero cyane ryubakiye cyane kuri base canke kuri fondement ahanini ya cyane kuri kino gitabo c'Abaroma. Nukuvuga ngo iki gitabo kirafise igice kinini ca base yico twita doctrine de l'Eglise. Abari muri classe ya mbere muhora mubona ko tubivuga ko tukavuga ku byo twizera canke kuri doctrine canke kuri vision ya Eglise bihagaze ku ijambo ry'Imana. Kini gitabo rero kirimo amabanga menshi abantu mu kubaka ishengero bubakiye ko cane, usanga ari amajambo magufi ariko afise uburemere bukomeye. Aha rero Paulo yandikira igishengero ry'Abaroma muri iki gice c'indwi aravuga ngo nuko namwe rero mwagize gute kubw'umubiri wa Kristo. Uravyumva? Natwe twagize gute? Natwe twarapfanye na Kristo. Twarapfuye kubijanye n'ivyagezwe, kubijanye n'amabwirizwa, kubijanye n'amategeko, kubijanye n'ivyagezwe. Ici vyagezwe vyavuga, Paulo akavuga ngo twe kuko twizeye twarapfuye kuvy'ivyagezwe. Ivyagezwe kuko ivyagezwe muri rusangi, ivyagezwe biradukondana, ivyagezwe biducira urubanza, ivyagezwe byo mu isezerano rya kera bitumenyekanisha nk'abantu bananiwe kuko twakoze icaha muri Adamu, icaha cinjiye mu isi. Rero ivyagezwe message yavyo ni message ya condamnation, ko tudashobora kubona Imana, ko tudashobora kubana n'Imana, ko tudashobora kugira ibihe by'ubuzima bwacu byo kuzobana n'Imana ibihe bidashira. Ivyagezwe bitubwira ko twirukanywe mu itongo rya Edeni. Ivyagezwe bitubwira ko twapfuye mu buryo bw'impwemu kandi turindiriye urupfu rwa kabiri kuko tudashobora kubana n'Imana ibihe bidashira kubera icaha. No kuvuga ngo ivyagezwe bisurinya canke bitwigisha kuri kamere kacu, kuri nature yacu pécheresse canke akaranga kacu k'icaha kadutuma bidashoboka na gatoya yuko umunyavyaha abana n'Imana. Paulo rero muri iki gitabo akavuga ngo kubwa Kristo. Haleluya. Kubw'umubiri wa Kristo twarapfuye. Haleluya. Muri Kristo natwe twarapfuye. Haleluya. Tumaze gupfa muri Kristo nukuvuga ngo n'ivyaducira urubanza n'ivyadutandukanya n'Imana, muri ugo rupfu Imana yabitoreye inyishu, Imana irabikemura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ngo kugira ngo mube abuyundi, mu Kirundi babivuze neza, haravuga ngo kugira ngo mwabigwe n'uyundi. Yesu amaze gupfa ku musaraba, tumaze gupfa muri Kristo Yesu,
ubwo rupfu, iyo operation yabaye kugira ngo twebwe twabigwe n'uyundi. Iri jambo kwabigwa ni jambo rikoreshwa muri mariage, ni jambo rikoresha ku mugabo n'umugore. Ni ukuvuga ngo twebwe mu yandi majambo twari twubatse na Satani, ariko kubw'urupfu rwa Kristo ku musaraba, haleluya, tugapfana nawe, imibiri yacu igahambwa hamwe n'umubiri wa Kristo, kugira ngo muri urwo rupfu kuvya kera ducike bazima kuri bishasha. Haleluya, ducike bazima kuri bishasha, tube bazima muri Kristo Yesu, twabigwe n'uyundi. Ubu unya turi l'épouse canke turi umugore w'uwundi muntu, turaba Kristo, twabiriwe na Kristo. Haleluya, amen. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ducike abo wazutse. Haleluya, tumaze gucika biwe, gico natwe ducika, niko ngaha Paulo avuze ngo kugira ngo nuko natwe tugende tugira ivyamwa. Abantu benshi iyo bagize mariage hari ivyamwa, hari ibintu ushobora kubabonako, hari ibintu bihinduka. Sinzi ko ariko bikimeza, ariko nibaza ko ariko bikimeza, usanga n'impuzu yarazihinduye. Impuzu nyene z'igiseribateri yazisize muhira. Jo munsi twagira mariage, umugore wanje yamabwira abantu ngo nimurindire gusa. Bakavuga bashango twizere ko azoca vyibuha ngo nimurindire gusa, ngo ni mu mpakanya gatoya. Ariko murabona ko bila aracagwana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko iyo umuntu yabiriwe hari ibintu bihinduka, hari ukuntu bihinduka. Nk'abamuzi Fiston murabona ko yavyibushe, afise ibintu by'inyuma atahorana, hari vraiment ibintu nyene vya mariage, vraiment birafise ibitangaza bikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ngo natwe twabiriwe n'uyundi, Yesu ashimwe cyane, kugira ngo tumwegukire. Haleluya. Hama kandi ngo tumaze kumwegukira ngo tugende duporte des fruits. Nukuvuga ngo iyi mariage, iyi consommation ya mariage hagati ya wewe na Yesu ntishobora kukureka indifférent kuri iyi changement yabaye, ariko igikurikira mu buzima bwacu nuko hariho changement, nuko hari amafruit, hari resultat, hari ibintu biboneka, hari ibintu bihinduka, hari ibintu bigaragara, hari ibintu bifatika biza kwerekana yuko vy'ukuri uyu muntu ntakiriho kuvya kera, ahubwo il marche en nouveauté de vie, ari mu buzima bushasha. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Iki nico urukundo rwa Yesu rwakoze, iki nico Yesu yakoze ku buzima bwacu. Tumaze kumumenya, tumaze guhura nawe, twebwe ntitukiriho, yapfuye urupfu rwacu ku musaraba. Yesu yikoreye urupfu rwacu. Murabizi ko atacaha yakoze, murabizi ko atarakwiye kuja kuri urya musaraba, murabizi yuko atarakwiye gufatwa kujya anya. Ariko nimba bijya byose byaramubaye ko tubona, bijya byose yagiye mu gishingo cacu, yikorera urupfu rwacu, yikorera ivyaha vyacu, kugira ngo natwebwe en retour mu kubaho kwacu tubeho kubwiwe, tubeho turabiwe, tubeho tumwegukiye, tumwiyeguriye. Kwiyegurira Kristo si jambo ry'uyu mwaka, si teme y'uyu mwaka, ariko ni jambo ry'ubuzima bwacu igihe cyose. Ntirifise validité ya 2022, niko vyari biri tutarinjira muri uyu mwaka, niko bizoshishikara biba. Haleluya. Gusa ijambo ry'uyu mwaka iradufasha kugira meditation ku kintu ku buryo kizobika ikumbura ntibagirana, cyangwa kizoshishikara kugufasha mu kindi gihe, kuko iryo jambo tuba twagize mu mpande ryazo zose ukaryumva rikaba irisobanutse ku buzima bwawe. Rero twege twaregukiye Kristo igihe uravyumva twapfana nawe tukazuka kugira ngo ducika biyo. Ndashaka gusurinya ibi bintu. Igihe Yesu yapfa ku musaraba wiwe yikoreye ivyaha vyacu, yatanze ubuzima bwiwe ku bwacu. Ico twe ntitwari gushobora kugikora, kuko ntitwari tubiherewe ububasha, ntitwari turi qualifié, kuko twege twari abanyavyaha. Icaha cagomba gukugwaho n'udafise icaha. Nukuvuga ngo ku musaraba, igikorwa Yesu akora ku musaraba ni igikorwa cyo guhindura statut yacu, ni igikorwa cyo guhindura statut yacu itwita abakondane. Iyo umuntu atarakizwa n'umukondane, ubuzima turimo ntibubiha agaciro, amashuri twiga n'ubuzi dukora ntibubiha agaciro, muri interview z'akazi ntibihabwa agaciro,
ariko muri eternite mu bihe bidashira statut yawe ni ikwinjiza mu ijuru canke ikakudisqualifier kwinjira mu ijuru. Rero ico Yesu yaje gukora ku musaraba, yaje gukemura ico kibazo cha disqualifier catuma abantu bose bari mu isi badashobora kuja mu ijuru. Reka ndababwire ngo iyo Yesu ataza gupfa, na Abrahamu na Dawidi ntibari gushobora kuja mu ijuru, na Eliya ntibari gushobora kuja mu ijuru. Nico gituma Yesu amaze gupfa yagiye kuzimu, akaja kubohora, akaja kuribeha les captifs, kuko nta accès bari bafise gushobora kuja mu ijuru hatabayeho gucungurwa. Nico gituma umwanditsi w'Abaheburayo avuga ngo Imana ntiyashimye ko bashika mu vyasezeranywe ngo badutange kubishika ko Imana yarabarindirije ngo tuze twinjirire rimwe, nta numwe arinjira mu ijuru. Bararindiriye le temps prévu, igikorwa c'ukubinjiza carakoretse ku buzima bwabo, igikorwa c'ukubohoka carakoretse, ariko bari muri attente kuko Imana iracari kirashitsa ibintu bimwe bimwe vya jugement yavyo kugira ngo abantu bashobore kwinjira mu ijuru ibihe bidashira. Ubu bari muri paradiso, ahantu babikiwe. Paradiso si mu ijuru. Rero ico Yesu yakoze ku musaraba kiduha uburenganzira, kitwemerera kwambugwa uwo mwambaro w'abanyavyaha, twambugwa iyo mpuzu y'abanyavyaha ku musaraba igihe tumwizeye. Ariko rero twebwe natwe bamaze kwambura umwambaro w'icaha tukambara wo kugororoka ku bw'ico Yesu yakoze, natwe turafise umusaraba wacu. Kuri uyu musaraba wacu utandukanye kumbure n'uwa Yesu, kuri uyu musaraba wacu tuhahamba nature yacu ya kera. Kuri uyu musaraba wacu tuwushirako kameremere zacu. Kuri uyu musaraba tuhashirako ingeso zacu. Paulo avuga mu Banyefesi igice ca 2 ngo natwe aho kera twagenda nk'uko abisi bagenda, dutwagwa n'impwemu mbi zo mu kirere zitwara abandi. Natwe twari tumeze nk'abanyavyaha, twarongorwa na mode, twarongorwa n'ingene isi imeze, twarongorwa n'abadayimoni bo mu bisagara twaba tubamwo. Uko niko twari tumeze tutaramenya Yesu, ariko umuco umaze kutwakira tugakizwa kubwo kwizera ico Yesu yakoze, ntitukiri abana b'umwiza b'umwijima, ariko twacitse abana b'umuco. Rero kuko nacitse umwana w'umuco kubw'ubuntu ku musaraba, kandi umuco jewe ntawiremeye, ariko uva mu kwizera ico Yesu yakoze, nanje iyo nje imbere y'umusaraba wanje ndawudepoza ko kameremere kanje, ndawudepoza ko ivyanje vyose vya kera bidahesha icubahiro Imana. Ku musaraba wanje sindahadepoza, canke jewe ku musaraba wanje nta kintu na kimwe nkora par rapport au statut, kubera ibijanye na statut y'ubunyavyaha n'ibiki Yesu yarakoze vyose, kimaze iciwe kiri complet, kimaze iciwe kirakwiye. Yaravuze ngo birarangiye, ntaco bongerako, ntaco bakugwarakuho, nta sacrifice yindi je nkeneye kugira ngo je nitwe umwana w'Imana. Ndi umwana w'Imana, nacitse umugororotsi, nambaye ubugororotsi. Ariko iyo nje nanje ku musaraba wanje, kuri uyu musaraba w'iwanje ni refera kuri ijya nature nakuye kuri ujya musaraba y'ukugororoka, nkavuga ngo uku kugororoka naguherewe ubuntu, ariko ngiye kugukonkretiza mu kwiyambura kameremere kanje, nkakamanika kuri uyu musaraba ingeso zanje, ibibi vyanje, ukuraguza ibibi vyanje byose ndabibamba kuri uyu musaraba, kuko ngomba kwikonforma kucakoretse mu buryo bw'impwemu, kigomba gucika palpable, kigomba gucika igifatika. Abantu bambona mu mico no mu ngeso zanje bakavuga ngo wewe vyoshoboka kuri uw'Imana, ntarinze kugira indwamo rwinshi, ariko inyifato n'ubuzima bwanje n'ivya mu buzima bwanje buriko buraproduiza, bigatuma abantu bavuga ngo uyu muntu certainement yarahuye na Yesu. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Rero ku munsi turiyambura umuntu wa kera, uko urugendo rugenda turiyambura ibintu vyacu vya kera. Ngomba kubera amaso ikintu cyose kiri muri jewe kidahesha icubahiro Imana. Travail y'Imana ku buzima bwanje iracabandanya kuri jewe naho ndi pasteur, ntibirahagarara. Imana iracafise ivyo ishakora mu buzima bwanje, ndacakenerwa gukosorwa, ndacakenerwa kwitora ikosa, ndacakenerwa kwihana, ndacakenerwa gusaba pardon. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Hari ahantu nshaka kwiha Imana birushirije uko nayihaye, uko imyaka igenda. Singomba kugenda mu mico n'inyifato yanje nsubira inyuma, ahubwo uko imyaka igenda
mukwiye kugenda muntruva ko ndi mwiza ku bwa mariage nagiranye na Kristo, nkakura nkasaza nsa nawe. Sivyo gashengero ry'Imana? Bwana sifiwe sana. Haleluya. Usomye mu Bikorinto ba kabiri igice ca 5 ku murongo wa 14, kuko urukundo rwa Kristo rutugobera kandi ico tuzi tudakekeranya nuko umwe yapfiriye bose nuko rero bose barapfuye. Yesu ashimwe cyane. Umwe yapfiriye bose nuko rero biciye muri urwo rupfu rw'umwe yadupfiriye twese natwe twarapfuye. Iri jambo muraryumva? Umwe yarapfuye ku bwacu twese. So rero ko yamaze gupfa ku bwacu twese, natwe nimba turiko turashishikara kubaho, twese duhamagariye kubaho kubwiwe. Mwanyumvise gashengero ry'Imana? Iri jambo Paulo atangura rivuga kuri uyu murongo nyene, akavuga ngo urukundo rwa Kristo ruratugobera. L'amour de Christ nous presse. Ubikidusunika, kikadusunikira kumwiha no kumwiyegurira. Nitukimeze nk'abantu bo mu isezerano rya kera babikoreshwa kumbure rimwe na rimwe no gutinya igihano, ariko ubu twebwe nimba turiko turiyegurira Kristo muri 2022 kurushiriza, ikibidutera si ubwoba bw'igihano, si ngo vyanditswe ngo, ariko ikidusunikira, ikidupresa, ikintera gushaka kwinjira cyane, ni kubera urukundo rwa Kristo ruradusatura. Urukundo rwa Kristo ruradufutse. Urukundo rwa Kristo ruradusunikira kumwiyegurira. Nta kintu ndabona mu buzima gishobora gutuma umuntu yiyegura neza kinganya urukundo. Iyo wiyeguriye umuntu kubera ukeneye salaire, iyo uronse uguha salaire iri mieux kurusha iyo ujya muntu yaguhaye, kenshi urademisiona ukimuka ukagenda ahandi. Le fait ko umuntu afise icaguha ntibikugira uwiwe automatiquement, kiretse gusa iyo ukunda. Yesu ashimwe cyane. Urukundo ni elema ikomeye idetermina, kandi urukundo ni kimwe mu kintu dusaba Imana ngo Mana nyigisha nshoboza kugukunda, kuko ibindi byose byo motiva kugira ikintu cyo cyose ciza nkoze mu mwanya muto birashobora gutituka. Hariho ama motivation yo mu buzima ahora atakaza valeur. Iyo ubwoba bugukoresha ibintu, umunsi Imana izogwiza umutekano wawe, umunsi Imana izokwasura stabilité, uzohinduka kandi abantu bazobona ko wahindutse. Kuko avant inyifato nziza wari ufise yari ihagaze kuri peur ufise y'ubuzima, ariko Imana imaze kugustabiliza, abantu ntibakikubona ko amakarite bigeze kukwitira. Kubera iki? Kuko quelque part icakumotiva caratakaje valeur avec le temps. Iyo ico ushaka kuronka ku muntu ukuravyumva umaze kukironka, iyo wagiye mu vy'impwemu kuko washaka kuvyara kuronka umwana, ubu unyuka umaze kuvyara abana 5, devuma canke engagement wari ufise ku Mana, nimba impamvu yayo yari yo kuronka uruvyaro, iyo umaze kuronka uruvyaro abakubonye kera basanga waradendebukiwe. Why? Kuko impamvu yagutuma uba spirituel nuko wari wumva yuko bishoboka ko yoba ariyo condition kugira ngo umuryango wuguruke, Imana iguha uruvyaro. None bigenda gute Imana iguhaye ivyo wayironderako? Nico gituma urukundo rwa Kristo niko rutugobera. Urukundo rwa Kristo niko rudupusa kugira extra mile. Urukundo rwa Kristo niko rudusunika kugira intambuko irenze iyo twahora dusanzwe dufise, kuko twacitse abakunzi. Ntibigihagaze kuvya akora nibiki, ariko bihagaze yuko ugutahura kwacu kwaratahuye yuko turi muri haleluya, twarabiriwe nawe, twarakundanye nawe. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngana kubwire ngo gukunda Yesu bizokwama bigutuma umuriro wawe w'agakiza n'itara ryawe ry'agakiza ritazopfa rizimye, kuko ibisigaye byose byo gutuma umwiyatashako itara ryawe rikaka rikamurika birashobora gutituka muri force yavyo, kubera le temps apporte d'autres solutions
then dependance yawe ikaba ku bindi bintu. Rero urukundo rwa Kristo ngo ruratugobera, ngo kuko tuzi yuko umwe yapfuye ku bwa bose, nuko bose turiho kubwiwe. Rero abantu b'Imana, yaba mwese umuntu yobita ngo bakubwayo bantuzenya, mwese muri bakubwayo, muriho kubwayo. Imana ntiriho kubwanje, Imana yari iriho jewe ntarabaho, n'igihe ntazoba ndiho yo izoba iriho, ariko we uriho kubwayo. Niyo yakuremye, wavuye mu vyimviro vyayo, Yesu ashimwe, waremwe nayo kandi uremegwa kuba uwayo. Nukuvuga ngo wewe wewe ntugomba gutakaza muri mu cimviro cawe, mu mibereho yawe, ugomba kumenya ngo ndi kubwayo. Twege turi ba kubwayo. Yemwe naho woba warashitse kuki ni kubwayo, naho woba uzoshika kuki ni kubwayo. Yesu ashimwe cyane, amen. Kubwayo, kubwayo, utahura uti kubwayo. Bantu b'Imana, ndabibasubiriyemo, accident spirituelle ya mbere ishika mu bakristo ishika kubera incomprehension yako kantu menga ni gato cyane. Kenshi turibagira yuko twebwe kuva umunsi twakijijwe twacitse abayo. Mu bisanzwe mwege muri Kristo mwarapfuye, mwarahambwe, ntimukiriho. Ubu nimba muri bazima kubwiwe, muriho kugira ngo mubeho ubuzima bwiwe. Iki kintu kucumva ukiri muto biraba vyiza, haleluya, ariko kandi ndashishikara kukikwibutsa turiho kubwayo. None niki ikintu kimfasha kwiyegura neza rero, kwiyegurira Imana? Nimba ibindi vyose bihinduka, ivya mbere vyantumye ndayirondera bishobora kuba satisfait, bega niki ikintu nyuma y'imyaka 20-30 no bandanya mfise gishika c'Imana? Ni gukunda Imana. Muri kino gitondo numva isengesho mu mutima muri iyi message, nuko Imana ibongere kuyikunda. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Iyo uri kuraraba abakristo mu buzima bwabo bwa misi yose, cyangwa uri kuraraba mu ishengero ryo mu isi muri kino gihe, ikintu numva nsengera, kandi kenshi tucita ikanguro, ariko kandi kenshi ikanguro ni inyota nyinshi abantu bagira y'Imana, bakumva baranyotewe Imana, bakumva barashaka Imana kubera Imana ari Imana. Haleluya. Rero nawe wisengera, usenga mu vyo ugwana navyo vyose, haleluya, Imana ikongere kuyikunda. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ku murongo wa 15 ngaho nyene mu Bikorinto ba kabiri mu gice ca 5 ku murongo wa 15 haravuga ngo, kandi cyatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira. Haleluya. Ndababaje abantu b'Imana bavuze ngo ivyo vyabaye kugira ngo habike, kugira ngo abariho ntibabeho bakigira gute? Bacinezereza, ariko babeho banezereza nde? Vuga uti kwinezereza. Ndabaze abantu b'Imana, mazi kwinezereza amadega bidutera gukora. Kwinezereza, kwinezereza, Bibiri ivuga ngo icatumye adupfira kwari kugira ngo tubeho tutacinezereza. Muvyumve neza, Imana ntiri contre ko wowe unezererwa, ariko igihe cyose wowe umunezero canke kwinezereza kwawe gushobora kuza kukagira isanganya n'umunezero w'Imana, uko kwinezereza kwawe gucika dangereux. Mwanyumvise? Ndashaka kunezererwa, ndashaka ibintu vyiza, ndashaka ubuzima bwiza, ariko muri ivyo binezereza nipfuza gushikako, iyo hageze ahantu bikora ku nyungu z'icimviro c'Imana, ico gihe binezereza bicika icaha, bicika ikintu kibi, kuko bitemeranya n'ic'Imana inshaka ko. Mu gihe je ntakiriho kugira ngo ninezereze, ndiho kugira ngo nezereze Imana. Uyu munsi muri 2022 wotangura kwipoza keso y'ibintu byose ukora, ukavyimvira pa rapport y'ibinezereza Imana, hari ibintu byinshi mu buzima bwawe byohinduka.
iyo iyi ariyo critère yo kwirabira ko ubuzima ukwiye kubaho ukaraba k'ikintu gihimbara Kristo, ubuzima bwawe burahinduka atawurinze kuza kukubwira ngo hindura ibi, gira ibi n'ibi n'ibi canke gira ibi n'ibi. Ariko kandi hari igihe kuko tutaba twararerewe muri urukundo rw'Imana, tutigishijwe canke tudatahura bikwiye urukundo rw'Imana, hari igihe tubaho twumva imenga Imana n'umukonkurent canke turi partage entre twebwe n'Imana. Ariko kandi turi des êtres entiers. Imana ntiyadukijije turi bipasu, Imana yadukijije turi entier. Ikiza umushaha n'umubiri n'impwemu yacu. Ivyo byose uko ari bitatu Imana yarabikijije. Kandi ibi byose uko ari bitatu Imana yakijije iragomba ko biyapartena, biyegukira. Rero iyo turiko turavuga ngo kwiyegurira Imana canke consécration, ndagomba ngo utahure yuko wewe utakiriho kubw'ivyawe, kubwa satisfaction y'ivyawe, ariko wewe kuko hari uwundi yasatisfeje ubugombe bw'Imana mu gupfa mu kibanza cawe, na wewe ufise mission yo gusatisfeza ubugombe bwiwe mu kubaho uko ashaka. Harabayeho échange y'ubuzima na destine. Wewe ari destine kubambwa ku musaraba kubw'icaha kandi ugatandukana n'Imana ibihe bidashira, ico kintu Yesu yaragikoze. Ariko amaze gukora ico kintu acarakubwira ngo mberaho, baho kubwanje, baho kubwanje, baho kubwanje. Bigenda gute ama ambition yanje, ivyifuzo vyanje, imigambi yanje itajanye naho Imana iriko irashaka gutwara ubuzima bwanje? Birambabaza kuko numva yuko aho ndiko ndashaka kuja Imana idashaka ko ndahaja. Iyo nemeye kurekura volonté yanje kandi nayo ndayifitiye capacité, kandi nayo ndayifitiye encouragement y'abantu bose biki kintu wowe gikora wewe cyo kubera cogira gute, ako nkumva Imana ntiyemeranije na jewe, igihe ico kintu ndakirekuye mba ndakibamvye kuri wa musaraba wanje, mbamejeje kwiyambura ico nashaka kuko kitari conforme n'ico muhemu yera ariko arambwira ko nshaka ko. Amen. Imana ishimwe. Rero aha Paulo yanditse aravuga ibi bintu, aravuga ko turiho ibi byose yabikoze kugira ngo ducike abiwe. Amen. Yabikoze kugira ngo ducike abiwe, yabikoze kugira ngo ducike abiwe, uruhu wiwe. Amen. Usomye muri Samuel wa mbere igice ca 16, ngenda bereke igicapo c'ugukunda canke igicapo c'urukundo nkoresheje inkuru ya Dawidi na Yonatani. Abantu kenshi baragereranya urugendo rwa Yonatani, ni reference y'urukundo hagati ya Yonatani na Dawidi. Yonatani yari umwana wa Sauli. Yonatani yari héritier kuri throne, niwe yagomba gusubirira se Dawidi gihe atazoba kiriho. Yonatani yari umugwanyi akomeye wa Sauli, yari umwana wa Sauli, kandi yari umusuccesseur kuri throne ya papa wiwe gihe papa wiwe yopfa, akongera kandi akaba umugwanyi akomeye Yonatani. Ariko aba bantu haza kwinjira umuntu mu buzima bwabo tutazi yavuye yitwa Dawidi, aza ari nyishu. Yarabaye inyishu ku mpwemu mbi zafata umwami kuko yari umuntu afise umutima wo guhimbaza Imana, yongera kandi araba n'inyishu mu gukemura ikibazo ca Goliath. Honome ya Dawidi raba nini, abantu baramumenya kuko yarabatabaye Goliath ca gihe, murabizi iyo nkuru sinza kwigarukako. Ariko Bibiliya itwereka ingene Yonatani yakunze Dawidi. Usomye ngaha, Yonatani umwana wa Sauli mu minsi yageraje imbere yagiye agira ikibazo na Dawidi, kuko Yonatani plutôt Sauli yabona ko Dawidi ariwe menace kuri throne, ku ntwaro yiwe. Yaravuga ati jewe uyu muhungu bazomugira umwami kuko arakundwa kandi afise efficacité. Barigeze no kumuririmba indirimbo ziramukwegera Dawidi. Ariko Sauli akumva ko uyu muhungu ni menace, akumva ashaka kumwica. Ariko Yonatani wewe contrairement, Yonatani akunda Dawidi, ariko mu bisanzwe ni nkuko Dawidi yari umukonkurent wiwe, ni nkuko Dawidi yari menace kuri throne, kuri règne futur ya Jonathan. Dawidi gushishikara kugira amasuccès no kuba rurangiranwa yari risque nini ya kuri Yonatani yuko atakaza position yiwe, agatakaza intwaro,
ntaje kuri trone ya papa wiwe ariko hakagenda Dawidi kuko wumva abantu ariko bamubona. Ariko ndakunda aya majambo muri uyu murongo wa Samuel wa mbere igice ca 18 ku murongo wa mbere havuga ngo nuko Dawidi amaze kuganira na Sauli umutima wa Yonatani uca ufatana n'uwa Dawidi akaramata. Yonatani amukunda nkuko yikunda. Haleluya. Ngo Dawidi ahejeje kuvuga Yonatani akamwumviriza, wako kanya umutima wa Yonatani wiyatasha kuri Dawidi, amukunda akaramata, amukunda nk'umushaha wiwe. Uru rukundo ruragoye ku explica. Uru rukundo rurarenze, ngo yamukunze nkuko yikunda. Burya iyo ukunda nta competition ibikihari, kandi iyo ukunda wifatanya neza n'ico ukunda. Yonatani ngo yumvise Dawidi ariko aravuga ngo yumva aramukunze, igihe se yari kamubona nka menace kuri regime canke kuri gouvernance yabo, ariko Dawidi Yonatani kubwo gukunda ntiyabona menace ariko yumva arakunze. Ndashaka kubabwira umunsi muri kino gitondo, urukundo dukunda Yesu rugomba kuba rwinshi gushika naho twiyatasha ku mutima wiwe, kandi ntidusuye kumva ko Yesu mu buryo bumwe canke ari ubundi Yesu ari menace kuri désir zacu n'amambisyo yacu. Muramura n'abantu bakambwira ngo shango Jeve ngo ndiko niba ngo je narashaka kuja mu mpemu ngo ngo ndindire ngo ndafise ngo utuntu twanje ngo ndiko ndikorera ngo kandi ngo je nabatinya kuza ngo mu rusengero ngo niyo nje mu rusengero ngo notanga gusenga ngo Imana ngo yocinyibuka ngo sishaka kwinyibuka. Sinzi ko muramumva abantu bavuga gutyo. Hari abantu bagerageza kwinyegeza Imana kuko bumva kumenya Imana ni menace ku tu objectif bafise. Imana ni menace kuri ambition personnelle. Boba mu mpemu cyane Imana yo babuze ibintu bimwe bimwe bagaca baprefera kuba inyuma gato mu vy'Imana bakabisempatiza, ariko ntibashaye kuvyinjiramo cyane kuko bumva umenga ivy'Imana ni menace ku yindi migambi bifitiye. Yonatani yari lo suivant kuri trône, ariko nticamubujije gukunda uwitwa umukonkura kuko yaramukunze ku buryo yumva yuko naho yo mubera umukonkura, naho yo mutwara ikibanza ciwe arakimerita kumurusha. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo ico Yesu agiye kukwaka cose muri uno mwaka, ico cose Yesu agomba gukora ko muri uyo mwaka, uramureka gikoreko, uramureka kigutware, kuko niya kigutwara arakimerita. Yesu ashimwe cyane, kandi wewe nta risk urimo kuko n'urukundo nyene. Bwana sifiwe sana. Usomye mu bami aho nyene ku murongo wa 3 muri iyo chapitre nyene verset 3 havuga ngo bukeye Yonatani asezerana isezerano na Dawidi kuko yaramukunze nkuko yikunda. Bukeye asezerana isezerano na Dawidi, alliance atakindi vuyeko. Bamugira isezerano kuko amukunze. Ntiyamukunze I don't know. Ntibivuga ngo ni kubera yishe Goliath, ntibivuga ngo ni kubera yirukana abadayimoni, ntibivuga ngo kubera yarafise ijwi ryiza, ariko yaramukunze agira alliance. Natwe tugomba gushika ahantu kubwo gukunda Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Tugira alliance atakindi kintu biriko biravako, ariko bihagaze kuco Yesu ari, kuko Yesu no gukundwa ntibifise justification. Uwo tubaza ngo ni kubera iki, hariho bike twotora, ariko kandi haleluya arabereye gukundwa, kandi biratubereye yuko twebwe tugirana isezerano ry'intahava. Alliance iyo havugwa alliance ni kuvuga ngo riba isezerano ry'intahava, si contrat. Alliance ni kintu kidahindurwa, ni kintu kitavugururwa. Amina. Usomye muri chapitre 19 verset 1 kuri Sauli nyene na kuri Dawidi na Yonatani havuga ngo bukeye Sauli abarira Yonatani umuhungu wiwe bona abantu biwe bose ngo bice Dawidi. Ariko Yonatani mwene Sauli yakunda Dawidi cyane. Haleluya. Amen. Mu gifaransa bavuga ngo il avait une grande affection. Une grande affection pour David. Yaramukunda cyane. Papa arategeka ngo abantu bose ni mwice Dawidi, ni mwamubona mu mwice. Ariko umuntu wa mbere yari yegereye Dawidi ari we Yonatani, yonamugira ko accès, ariko biramunanira kumwica kuko ngo yamukunda cyane.
ndashaka abantu b'Imana ndababwire ngo muri uno mwaka ndipfuriza ishengero ryacu rya Life Center n'abatwumviriza n'abadukurikirana aho bari bose, ndabipfuriza mwese gukunda, kugira iyi devuma, kugira iyi engagement, kugira uru rukundo dukunda Imana ku rugezo naho abandi bose baba bariko baratuka izina ryayo, naho ho bariko harabiki, ariko aho mvuga ngo jewe sinshobora gukomprometa urukundo nkunda Imana yanje. Ndakunda Imana yanje ku buryo ndashobora meme no gusacrifier relation ya papa. Erega Yonatani yari muri risque mu guproteja Dawidi, se yari gushobora kumuca, ariko ndabona Yonatani yarakunda Dawidi ku rugezo rwo gusacrifier heritage, ku rugezo rwo guheba no gutakaza position iri privilégiée yari afise nk'umu héritier au trône, ariko kandi akemera kuja kinyume na mzazi wake na babake kwa jua nini? Kwa jua upendo. Nta kindi batubwira, nta yindi entere batubwira. Nico gitumaga abantu b'Imana ndababwira, simbona ikindi kintu na kimwe cyo dutuma twiyegurira Yesu bikwiye convenablement kiretse kuba tumukunda bikwiye. Simbona ikindi kintu cyo mfasha kumwiha nkamwiyegurira. Simbona ikindi kintu cyo mfasha gusacrifier ibindi bintu nkunda kiretse kuba nkunda uwo Yesu à la folie. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iki ni igicapo cy'urukundo, ariko no munsi twanya nk'ishengero kigomba kutwigisha kandi kikadutera kwibaza ikibazo, ukunda Yesu kugeza aho wosacrifier iki? Wumva umushaka, wumva ushaka kunywana nawe gushika naho wokwiyambura iki? Ibi naho uza gusanga ari ikibazo kigoye, ariko kandi ndemera yuko mu rukundo hariho ibanga rya consécration. Yemwe iyo ukunda ukora n'ivyo batakubwiye, iyo ukunda ukora ibirenze n'ivyo abandi bakoze, iyo ukunda ntukora ufise retroviseur uraba ivyo abandi bariko barakora kugira ngo umenye ico wowe ukora. Iyo ukunda urakora n'ivyo abandi basigaje. Kenshi iyo ukunda bakunda no kukwita karofa. Muramaze kubibona? Iyo umuntu akunda arafise agapartimenga abantu bamuinterpreta nk'akabono, kuko abantu babona ata calcul kirimwo bakibaza ngo ntubona, ariko kandi ntukwiye guteba wargiwa cyangwa udiscuta n'abantu badakunda, kuko iyo ukunda urakunda. Nta majambo ahari yo gupoza kuvyo ukoreshwa n'urukundo. Urukundo ntirutanga rapport. Urukundo ntibagwevariwa. Urukundo rukora ibisazi. Warubizi abantu baprofana Bibiliya babonye urukundo rwa Dawidi na Yonatani baca bakina amafilme kugira berekane ngo baraba homosexuel, kuko bashaka gushira amajambo yo gucafuza ikintu kiri divin. Imisi yose ikintu cejejwe kizokwama kironka ibigicafuza n'ibigituka. Iyo uri kuratinya kuja kure muri engagement yawe na Kristo kubera utinyica abantu bo kuvuga ko, kuko wumva twege twagiye imbere batuvuga, nimba ukiriko urifata kuko utinya kuvugwa, nuko utarakundwa urakunda bikwiye ku buryo urukundo rugutera kwemera inkurikizi zago, kuko rien n'est gratuit. Erega kwiyegurira Kristo ntibiri facile, ariko kandi iyo ico kintu wagitahuye muhemu yera aragushoboza akakubera inkomezi akagushoboza. Yesu ashimwe cyane. Umuntu akibaza ngo bizokunanira, ntibikunanire. Why? Urakunda. Yemwe shengero ry'Imana ndabipfurije gukunda Yesu. Je wombaza formule y'agakiza, wombaza ibanga ry'agakiza, novuga nti gukunda Yesu. Gukunda Yesu, kumva ukunda Yesu, kubona Yesu kumva ni ukunda. Kandi iyo ibintu byose ubizana muri jugement ukabizana kuri standard yo gukundana na Yesu, uza gusanga ibintu byinshi utagendera mu byo abandi bose bagenderamo, kuko icika valeur, icika ikintu wowe ubuzima bwawe bwubakiyeko. Vuga uti gukunda Yesu. Haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Mpwemu yera twigishe gukunda Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mana dushoboze uduhe gukunda Yesu. Bwana sifiwe sana. Kugira ngo bidukure mu maprison n'ama barrière n'uturimbi satana dushingira atayindi réponse bifise atari gukunda Yesu. Amen. 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 Iyo ukunda, umviriza kuri verset 4, 1 Samuel 19 verset 4, avuga ngo iki? Bukeye Yonatani avugana na se Sawuli, amushimira Dawidi, aramubarira ati, mugenzi, ntuzugirire nabi Dawidi umusavyi wawe, kuko atakibi yakugiriye. Mbere ivyo yagukoreye byose yagukoreye byabaye byiza cyane. Haleluya. Haleluya. Uyu muntu ageze n'ahantu aja gupanga papa wiwe. Sinzi ko murabibona agashengero ry'Imana, ibi bintu biragoye mu Kirundi no mu mico yacu. Yesu ashimwe cyane. Iyo umumambre wa famille afitaniye conflit n'uyundi muntu, kenshi uzosanga tendance ari uko twese tugira tendance yo kuja du côté de la famille. N'igihe famille yo bifise tort. Ariko Yonatani na karorero gatangaje, kuko Yonatani yarubahutse kuja gukonfronta se. Aramubwira ati, Dawidi uri kuramurenganya, Dawidi uri kuramugirira nabi. Ni bande bumva ko Yonatani yafashe risque? Ni bande bazi yuko kenshi ufise umuvyeyi w'umumilliardaire ugerageza kumwisemba? Bwana sifiwe sana. Murabizi? Mbo birashoboka ko uwawe atariko bimeze, ariko je wanje wo mwijuru niko ameze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urashobora kutishura ico kibazo kuko nta exemple palpable office. Bwana sifiwe sana. Kenshi hariho inyungu zitwambura ukuri kuri mu mutima wacu. Ariko kandi iyi inyungu ziriza zikwambura ukuri kuri mu mutima wawe, ntuhagarare muco wari ukwiye guhagararako, nuko utabukunda bikwiye ku rugezo rwaho urukundo rurengera inyungu personnel, aho ugashira muri risque inyungu zawe. Just kubera ukunda umupeti yitwa Dawidi, ebana sans numéro matricule, papa wiwe urinda gushakisha kugira ngo umenye uwo ari we. Yani Yonatani ntiyakunda umuntu w'igitangaza, Yonatani ntiyakunda umuntu ava ahantu hakomeye, ariko Yonatani yarakunda Dawidi gushika naho byamushize muri conflit na se, kuko yumva ko akunda. Nico gituma nabwiye nti urukundo rukora amafoli. Nico gituma umukristo akunda Yesu ntanyegezwa, nibinyegezwa biraboneka ntimunaharira. Nico gituma jewe rimwe na rimwe bingora kumotiva abantu mu bintu. Ejo bundi barambwiye ati ako nitwaja muri chantier, barambariye ngo nitwaja mu bintu bya chantier, ngo bashaka ko pasteur ngo sibazosoba kuvuga iby'amahera, ngo ifoko abandi bantu bavuga iby'amahera. Kuko ngo je sindabishiramo ingufu. Nukuri ntavyo nzopfa nshizemo ingufu vrema. Ibintu byo kuvuga amahera, ibintu byo kuvuga iki, kuko jewe nakurikiye Yesu ndamukunda kandi acamukunda, kandi abone ico gukunda Imana vyamvanyemo. Namwe nimba mutamukunda ngo mugira ivyo mukoze. Ntimukunda, biragoye gusunika ikibisi kitagira igitoro, biragoye gusunika umukristo adakunda. Uramumanipira agatanga ibirato, agakubita amakiribite, ejo mu gatondo akazavuga ngo ya modoka nayo bahaye ni muyinsubize. Kuko juste yaryamye bamukwega amatwi canke yararota akagenda n'amaguru, yahitanze muri emotion. Uravyumva? Hari n'igihe usanga umuntu arazanye umuntu muvuga butuma ngo asha ngo uyunya ngo arigisha ivyo gutanga, abantu baca bava nga batanze. Je nta numva umenga sinona gutumira. Kuko ivyo bintu wigisha abantu bagaca babikora, ntibashishikare kubikora. Haleluya, ndavyita manipulation. Kuko iyi bintu biri vya vrai, abantu barabikora batarinze kubashofa, batarinze kubanima, batarinze kubashusha, batarinze kubamanipula. Jeni yo ndiko nakubwira amafaranga, simba shaka no kubwira ivyo uzoronka, numva umenga yatange nk'udafise nico yiteze kuronka, kuko nta kintu na kimwe wari gukora kugira ngo wicungure, wikure kw'ivyaha, wiyambike ukwera, witware mu ijuru, kiretse c'Imana yonyene gusa yadukoreye ku buntu. Rero nta kintu na kimwe twoyiha kugira ngo ibesa ngo tuyigure, on peut pas acheter. Ariko kandi nimba dufise ishengero ry'abakunzi, ibintu byose tuzobikora atagwamo. Igihe Salomo yubaka ingoro y'Uhoraho, Bibiliya ivuga ngo bayubatse mu cerere, nta kintu na kimwe cavugwa, ariko ibintu bikabandanya bikagenda. Nane nditeze ko Imana izoduha kubaka ingoro yayo mu gacerere, mu bintu bisanzwe bibayabaye, ibintu bigakoreka. Haleluya. Nibitanakoreka naho si igikorwa canje, ni c'Imana cyo gukonvenka abantu. Ariko kandi mpwemu yera, iyo mukundana n'Imana ntacu utokora kugira ngo ivy'Imana bije imbere.
harageze igihe aho dukura tugakunda Yesu nk'uko Yonatani yakunda Dawidi, aho turi pre gusacrifice icyo aricyo cyose gikenewe kugira ngo agire gute, kugira ngo aronke ikibanza ciwe. Ngo Sawuli amaze kumva amajambo ya Yonatani, murazi ikintu cabaye kuri uyu murongo, Bibiri ivuga ngo Sawuli, ngo Dawidi aba restore. Kubwa Yonatani, Dawidi yabaye restore, yagarukanywe mu kibanza ciwe c'ibwami. Nitwavugira Yesu bikwiye, Yesu azoronga ikibanza gikwiriye mu gihugu cacu, mu bantu bacu, mu miryango yacu. Yesu azoronga ikibanza ciwe ca mbere akwiye kuronka nitwamuvugira uko bikwiye. Turi ijwi ry'Imana mu bugaragwa, turi ishengero rya Kristo, dushobora kuba turi environné n'abantu badashaka kubona Dawidi. Turi muri siècle, turi mu gihe Yesu mwisi sumustar. Yesu sumustar. Yesu ntari. Yesu sumustar. Yesu abantu ntibarako baramwirukira cyane nkuko muvyibaza, no? Ariko kandi kubwa Yonatani, Dawidi yaramenyekanye, Dawidi yarahawe ikibanza, no kubwishengero Yesu azomenyekana, Yesu azohabwa ikibanza. Bwana sifiwe sana. Ishengero ry'Imana, igihe turimo mu isi, ishengero ntirishobora guhora. Mwese ngaha murafise devoir yo gukunda Yesu, ariko mumaze gukunda nta muntu avuga ica, nta muntu ndabona ashobora guhora ica kunda. Iyo murize mubona umuntu ahoze bakamubaza mu bandi ngo kandi ngo nawe ngo usigaye usengera ngo muri life center ngo warabaye mukizwa kozo uyu muntu arahoze acatanga. Iyo ubona umuntu adashobora kuvuga gushingira intahe ico yakunze wakunda, nuko hari ikibazo c'urukundo. Sivyo shengero ry'Imana. Rero ndaje kubabwira uno munsi twese turafise mission yo kuvuga Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nimba Yonatani yagira zire Dawidi, kandi Dawidi akaba ari umwana w'umuntu, twebwe dufise uruta Dawidi, dufise urengeye Dawidi, dufise haleluya umwami ahambaye w'ibihe bidashira. Tugomba kuvuga, tugomba gupresenta abantu bavyumva batavyumva, ariko kandi mwese mukijijwe mugomba kwiga kuvuga Yesu. Bwana sifuwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haragacerere kari mu bakijijwe muri no myaka aho usanga batavuga Yesu. Turi mu gacerera aho usanga dufise abantu benshi bakeneye Yesu ngaho hanze, bakeneye Imana, bantu b'Imana. Mvuga nti igikorwa dukora ni igikorwa kidasanzwe, ariko ni privilege. Ndemeza neza ko ngaho hanze ibintu byinshi biri fake. Ngaho hanze ibintu byinshi ni vya fo. Ngaho hanze ni ntwengo zimwe ni za fo. Ngaho hanze abantu bararushe, barakeneye Imana. Abantu barakeneye guhura n'Imana, abantu barakeneye kubona Imana, barakeneye kumenya Imana. Tugomba gucika abavuga Yesu nkuko Yonatani yavuga Dawidi, agahagararira Dawidi, akamudefanda, agahindura na position y'ubwami bwuzuye abadayimoni nk'ubwami bwa Sawuli. Tugomba kuvuga Yesu, tugomba gupresenta Yesu. Turahoze cyane. Narabivuze, tuza gusenga turi twenyene, dufise abagenzi bamerewe nabi. Abagenzi badakurikira Imana baradutumira mu bintu bipfuye, ntibafise isoni zo kudutumira. Muze murabe ingene abantu bubahuka kugutumira mu bintu wewe batogutumiye. Uzurabe ingene abantu bubahuka kuguhamagara mu vyabo bipfuye, ariko wowe bikakunanira kumubwira ati tujane nanje mu vyanje, ugende kuvyumviriza, ingo bigende kugufasha. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Uyu munsi wewe ufise abantu kumbure waraye bamerewe nabi, muganira bafise ibibazo, bafise ingorane, bagize gute, uko uravyumva ufise abantu baraye bameze nabi. Ariko kandi no munsi uricaye ngaha mu gatondo ntunafata basi na link umurungikira uvuga ati umviriza message, kuko wosanga ngaha hari ijwi ry'Imana rishobora kuvugana na situation yiwe. Nuko murabona abantu b'Imana, iyo tudakunda ntidutanga le meilleur de nous-mêmes. Iyo tudakunda, iyo tutari amoureux, ntituri livré. Rero Imana idufashe muri uno mwaka twese uko twicaye ngaha, haleluya, mpwemu yera
amina, atwongerereza urukundo dukunda Yesu Kristo. Muzobona yuko tuzomwiha sans partage, sans concurrent. Azoba le maître, azoba le roi. Kujya twarahiye twakira agakiza tukavuga ngo umwami, bizoba vrai, bizoba réel, bizoba conforme nico twagize muri déclaration yacu. Amina. 19 verset 7. Yonatani arahava amagara Dawidi amwiganira ivyo vyose. Nuko Yonatani arengukana Dawidi imbere ya Sauli aguma ngaho nkuko yahora. Haleluya. Iyi ni verset nanavuze ya restauration. Aramuzana asubira mu kibanza ciwe. 2 Samuel chapitre 1 verset 26. 2 Samuel chapitre 1 verset 26. Ntiziyo Bibiliya Fiston ahantu kweri ndahisomere iyi passage. Siko je nabateguriye verset ya nyuma ariko kweri nsome aka gace gatoya ni hehe. Aha. Iyi nya bayita eloge, bayita adoration Dawidi canke hommage Davidi yagiriye Yonatani amaze gupfa. Siko umviriza amajambo yamuvuzeko. Maze Dawidi acura intimba ya Sawuli n'umuhungu wiwe Yonatani, avyita agacura ntimba k'umuheto. Avuga ko bavyigisha abayuda vyanditswe mu gitabo ca Yeshari. Aha anya Yonatani yahavuye apfana na se. Ariko Dawidi aciye asaba yuko muri école primaire mu bayuda ahantu hose bigisha amakuru ya Yonatani na Sawuli, bavyigisha abigize décret, abigize itegeko mu gihugu bizokwigishwa abana. Iyi ni réponse ya Dawidi ku rukundo rwa Yonatani. Umviriza ibintu yamuvuzeko ku murongo wa 19. Ewe Israeli, icubahiro cawe gitsinzwe ku mpinga z'imisozi yawe. Ewe kuntu abahizi baguye, ntimukabikerutse igati, ntimukabitangaze mu nzira zi Ashekeloni. Ndashaka kuvuga ko Dawidi yaranse ko habaho communiqué de mort. Kuko kuri Dawidi yumvise ari honte ngene aba bantu babahizi bapfuye nabi. Aravuga ati ntimunabivuge, iyi nkuru ntimunayivuge. Kandi aba bantu Dawidi nibo yari yarahunze. Umviriza kandi aravuga ngo abakobwa b'Abafilisitiya boye kunezerwa, abakobwa b'abantu b'intakebwa boye gutera impundu. Yemwe misozi y'Igiliboya, ntihagatonde kimwe kuri mwebwe canke ngo hagwe imvura. Ntihakamere imirima ngo baronke umushuzo w'amashikanwa. Kuko kuri mwebwe ariho inkinzo y'umuhizi yashiburiwe, niyo nkinzo ya Sawuli itazosigwa amavuta ukundi. Umuheto wa Yonatani ntawe wawutabaruka. Utanyoye amaraso y'abishwe, udasakije mu binure vy'abahizi, kandi inkota ya Sawuli ntiyatabaruka ubusa. Ewe kuntu Sawuli na Yonatani bakundwa kandi arabanyagikundiro. Nta cabatandukanije mu kubaho kwabo canke mu gupfa kwabo. Barusha inkukuma kunyaruka, barusha n'intambwe gukomera. Yemwe bakobwa b'Abisirayeli, nimuririre Sawuli yahora abambika impuzu zisa n'agahama mu gashaza, yashariza impuzu zanyu n'utugenegene tw'inzahabu. Ewe kuntu abahizi baguye mu ntambara hagati. Yonatani arambaraye ku mpinga y'umusozi wawe aho yatsinzwe. Unteye akabonge nshuti yanje Yonatani. Ewe kuntu nagukunda. Urukundo wankunda rwaruga igitangaza, rwaruta urukundo rw'abagore. Ewe kuntu abahizi baguye, ibigwanishwa vyawo bikononekara. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Uru rukundo rwari rurengeye na conflit. Uru rukundo rumeze nk'urukundo ruhoraho. Uru rukundo ntigwakonta yuko aba bantu bangaje Dawidi, ariko kandi yashishikaye. Ndagomba kubagira agashengero ry'Imana. Numva igihe kigeze kuri twebwe no kwishengero rya Kristo ko ibintu bihinduka. Ishengero rikagenda rigira abahungu n'abakobwa vy'ukuri bari devowe ku Mana yabo, peu importe cours des choses, uko ibintu vyevoriwa, uko ibintu bisa, uko ibintu bimeze. Uhoraho akumpere gukunda uko utigeze kumukunda. Yesu ashimwe cyane.
haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe, haleluya. Bwana asifiwe sana, amina. Iki nico dukeneye gusobanukirwa, gukunda ku rugezo rwaho urukundo rwacu rudutuma tuba abantu bari livre ku Mana. Mwari mubizi ishengero ry'Imana hariho udukalkira abantu bagenderamo, hariho udupolitike abantu bagenderamo, hariho utuntu abantu bagenderamo usanga tugucereza muri progrès zawe mu bwami bw'Imana. Ariko iyo dukunda niho hantu dushobora kwiyambura utwo tuntu twose, two dukode tw'ubuzima, uko abantu babona ibintu, icyo abantu baza kukwibaza ko niwagira iki, ibi nibi. Hariho ibintu abantu kenshi bashira muri considération, muri marche avec le Seigneur. Ariko kandi ivyo bintu kubera kuvyitwararika cyane no kubibamwo bikagira gute, bigatuma wisanga mu buzima bwawe utari kuragira progress ikwiye, utari kurakura bikwiye, umwaka n'imyaka bikakujana. Unyemerere nawe ndakubwire uri kuri internet, kuko ndabizi ko nawe bishika, ukavuga uti je ndabakurikirana ndabakunda ariko sishobora kuza hajya kubera. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe, harageze yuko uva muri ico cumba cawe, ndabisubiremo karaka kudutwara internet. Yesu ashimwe cyane, hakaraba bari kure, wowe ukaza, peu importe icyo abantu bazokuvuga koko waje ngaha nibiki. Umviriza, urukundo rudutera gukora ibintu bisuzuguza iconsidération zindi dufise no kwita ziri charnel. Il est temps yuko uja ku musaraba wawe ukabamba ibintu bimwe bidakeneye gushishikara kuba kuri manto yawe. Ndashaka kurangiriza kuri iyi nkuru, ndayisubiremo naho nigeze kuyivuga ko gatoya yiko. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 6 niyo nshaka kurangiriza ko, kandi numva ariyo ico nshaka kuvuga ko yari gitsindagiriye ko kuri passage. Aha ikintu cari cabaye, cyangwa urashobora kuyisoma guhera ahitangurira gatoya, uyisome usike kuri verset 7. Petero na Yohani bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nico saha y'icenda. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero rwitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohani bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso bona Yohani, aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Verset 7. Nayejeje. Okay. Iyi nkuru iraduha igicapo, jewe uno munsi nita kari igicapo cibihe turimo. Igicapo cibihe turimo. Bibiri ivuga ko uyu muntu yaramugaye imyaka myinshi, kandi uyu muntu aho yabari igihe cyose yari ku irembo ryiza, ku muryango w'urushengero. Ndabisubiremo, ku muryango w'urushengero, ku muryango w'urushengero. Iyo umuntu ari ku muryango w'urushengero, wowe akawibaza kari no ku rushengero, na taxi yafashe imushikana nyene ku rushengero. Ariko kandi uyu muntu Bibiri iradekriva igituma yari ku muryango w'urushengero, nuko yaramugaye, bigatuma bamuzana babona kara kajyo kiwe ko gukorekta amafaranga amubeshaho, bigatuma aguma ku muryango w'urushengero igihe abandi bobo bose baje ku rushengero binjira indani ku rushengero. Bibiri ivuga ngo Petero na Yohana bamubonye, ababwira nk'uko abwira abandi ivyo bamenyereye kumuha, abasaba amafaranga kwa kundi abantu basegerereza, basaba amafaranga bakayasaba dimanche, bakayasaba ku mashengero. Hari n'igihe mutaba mubizi nawe gikorana n'icahera bamwe mwatashe, hari abantu baza kuza binjira, kenshi baza binaheze, uko hari n'igihe abanza guca ku yandi mashengero, kuravyumva agashika kurusika mushikana ngaha atevye. Bene abo bantu barahari, bazi yuko mu rushengero hariho ibintu vyiza bahakeneye, hari abantu bafise umutima mwiza, ariko ubuzima bwabo buba ku muryango, nta relation bafitaniye n'Imana.
nta profondeur bobo bafise yo kubana n'Imana, ariko kandi barazi yuko ku rusengero hariho benefice, hari inyungu kanaka bashobora kuronka. Bibiri ivuga ngo Petero na Yohana bamubonye arabasaba, ico ndabakundira mu kumubwira ati ibyo dusavye ntavyo dufise, binyigisha iki kintu kandi numva nshaka yuko uru rukundo dukunda Yesu Kristo rugiye gutuma ubuzima bwacu buhinduka. Mwari mubizi isi irafise ivyidusaba, abantu barafise ivyo badusaba. Uyu muntu yasaba amahera kuko niyo yarazi ko akeneye, uyu muntu yasaba ibingorongoro ko nivyo yarazi ko akeneye. Aho hanze abantu tukorana, abo tubana barafise ivyo badusaba. Isi irafise ivyo iriko irasaba. Isi iriko irasaba amahera, isi iriko irasaba succès, isi iriko irasaba visibilité, isi iriko irasaba affection, isi irafise ibintu iriko irasaba. Aho hanze kumenyekana, kuba rurangiranwa, kuryoherwa, kwinezereza, isi irafise ibintu iriko iradusaba. Ngenda kubwira yuko umuntu ari ku irembo ryiza akagusaba amafaranga, aho wewe wageza kumenya ico ariko aragusaba nico yibaza ko akeneye. Ariko twebwe twakirijwe tugahura na Yesu, dukwiye kumenya yuko ico abantu badusaba sico tubaha, ariko abantu iyo badusavye tugomba kumva ico bariko baradusaba, hama tukabaproposa ikiri meilleur. Ndakunda Petero na Yohana kuko ntibakoreye muri caprice z'uyu muntu, ntibakoreye muri satisfaction yiwe, ntibakoreye muri ca kindi, ariko bamupropoje ikindi kirusha ico ariko arasaba. Turi mu myaka aho uza gusanga twese turashaka amavu. Turashaka amavu kuri YouTube, turashaka amavu kuri Facebook, turashaka abantu badukurikirana kuri Instagram, turashaka, reka nakubwire, turashaka kugira ico no kwita buzz. Turashaka visibility. Wabonye bamaze kuzira, ni bangahe baziravye, ni bangahe baravye indirimbo. Turi mu myaka aho abantu bose ico bakoze bashaka kumenya ingene cakunzwe, ingene cakiriwe. Turi mu myaka isi ifise ikiri kiradusaba impa. Iyo isi iri kiragusaba ugomba kuveya, ugomba kugira attention, ugomba kuba maso nk'umukunzi wa Yesu, kuko ivy'isi iri kiradusaba byose ntituri capable yo kubitanga. Sinshobora guha abantu ico bansaba cose, sinshobora kwemerera abantu ico bansaba cose. Umuntu yarambwiye ngo mfise amavi kuri Facebook yanje nimba ari 18,000 sinibuka ivyo yambariye, ngwako ngo we ngo hari ibintu wogira abantu bagufollowinga bakaba benshi cyane. Turi mu myaka abantu batwumvisha ingene badukurikirana bakwiye kuba benshi cyane. Ako jewe nanje ndazi yuko message mvuga ntiryoce cyane, si ya benshi cyane, ariko nogwa muri piège yo gushaka yuko benshi banyumviriza cyane, no comprometa message Imana yampaye. Kuko isi iri kiragusaba, irafise ivyo iri kiragusaba, none ivy'isi dusaba byose turi capable kubitanga. Turafise ivy'Imana yaduhaye dukwiye gutanga, badukurikirana badukurikirana, baba benshi bataba benshi. Objectif yacu si yo kugwiza aba followers, objectif yacu ni yo kugwiza abantu bo mu bwami bw'Imana, ihanga ry'Imana, abahura na Yesu. Yesu ashimwe cyane, kuko iyo utanguye gushaka gukora ibintu biza kunezereza abantu, uza gukomprometa valeur za foi zawe, kuko uri kurarondera succès. Ntituriko turubaka shengero ry'Imana mu nyumva abajene muri ngaha murahari murakorera ibinyamakuru muragira ibiki. Uravyumva umuntu umunsi umwe yarantumiye aravuga ati ndashaka uzevere munyemerere invitation, wowe abantu baragukunda, ndashaka uze. Numvise ambwiye gutyo ca ndabiheba, kuko je sinza, sindi consommation, sindi coca ikanye, sindi amstel ifisi furo, je sindi kinyobwa, sinza kubera abantu bankunda. Nimba ari yo objectif mba ni washaka kuntumira ve mukambesha, uzumbesha umbwire ko ukunda message Imana yampaye. Hallelujah, aho nzoza vraiment. Haki ibintu byo kuvuga ngo uravyumva kubereke, kubera rimwe na rimwe nayo mashene ashaka baraba bakuza ko batumviriza icyo ufise, ariko bakuza ko baraba aho amafoto yawe agera.
iyo wamaze kugwa muri iyo piyeje muririmbyi wundi muntu nunu Imana izoguha indirimbo y'indonongo ibishigize gute hamura utangura kurondera ngene uyishiramo ama effet kugira izigira ama vue menshi uyishiremo ama arrangement uyishiremo ama partition uyifokalize kuri technique utakaza umutima Imana yayiguhaye hamuyishireko irabwe n'ibihumbi 300 canke n'umuriyoni ucuvuga ngo bankurikirana bakwiye 1 million fine ariko kandi itakaza umutima na impact kuko ico wifokalije ko si Imana yaguhaye. Ntituriho kugira ngo tugire buzz, ntituriho kugira ngo ngo akakanuka kurikiranye cyane nane. Hari n'umuntu andumye ngo pastor ngo akakanuka ngo abantu bakaravye cyane je ntaco bimbwira. Kuko ndamenyera abantu bakuraba n'abantu bakumviriza ariko ubuzima bwabo budahinduka. Objectif yacu si kuba abastar. Yesu ashimwe. Je nta n'amakamera nasavye ngo aze muri eglise ibi byose byarizanye abantu barabizanye Yesu ashimwe. Aho ama video yanje ashika sinigeze ngira promotion abandi bavyiyumvira kubona sifuye sana. Why? Kuko ndazi yuko rimwe na rimwe nibi ni piège. Abantu nibashaka kwinjira mu bwami bw'Imana bari kwirembo ryiza bariko baratudikta ivyo tubaha mibi natwe tukagwa ahantu muri piège yo kubaha ivyo bashaka. Ariko Petero na Yohana bari abantu bari consacré biyeguriye Yesu Kristo baravuga ngo ivyo dusaba ntavyo dushobora kuguha ko nta nivyo dufise ariko hari ikintu utari kuri dusaba utazi. Haleluya mu izina rya Yesu Kristo haguruka ngo wa mugabo arahaguruka mandisite ibiraheze ikibazo kiba kirakemutse definitivement kuko Yesu natanga udufaranga. Reka nabwirega abantu b'Imana turafise no mwishengera abantu bakiri kwirembo ryiza bari ngaha kurondera abafiance bari ngaha kurondera amafaranga na promotion bari ngaha gusengera amaposte n'ibindi vyose ariko ngenda kubwira ngo utwo n'utugorongoro Yesu atanga ariko ndakwingize ngo winjire uve kwirembo winjire cyane. Haleluya Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Iki kimuga bakizana bama bagita kwirembo bakamubwira ngo ugire ibihe vyiza ariko bo bakinjira muri presence y'Imana bakabona Imana bakavugisha Imana ariko bo bakamusiga kwibarabara. Dusiga abantu benshi ku marembo dusiga abantu benshi hanze y'ivy'Imana twe tukaza tugahezagirwa tukakira ijambo tukakira ubuvugishwa tukakira icimviro c'Imana tukubakwa tugakomeza hama basogo bacoza ngo muri he kafe guruma muri he kuri ntuzenya kuri Zion muri he ukaja kubasanga hajye ukabahisha ikintu cose wahawe wanarangiza ku mugoroba wadukubitira statue ukadukubitira izo kuri Zion ariko iyo mu rushengero ni incognito ntibazi nuko usenga. Bantu b'Imana twakuze batubwira ko kizira kwisangiza niko bababwiye namwe biranangora niyo ngiye mu mahanga nkasanga ntegeza kwinjira muri restaurant ndi jenyene numva umenga ndi bizarre gufungura jenyene batubwiye ko umuntu asangira n'abandi niyo mbonye igicapo c'umuntu ariko arata ku mukata ariko arajya wenyene umuntu amurano nta bagenzi afise none gashengero ry'Imana murahevye 2022 mufungure mwenyene abandi mubasange mubanyegeze babo nibanyegeza aho baza kuba baraha posta nivyo baza kuba barimo ntibabinyegeza. Isi nifisi isoni yo gupromoting ivyayo biteye isoni ariko abakunzi ba Kristo canke abafana ba Kristo I don't know exactement icarico bo bajya binyegeje bafise honte de leur Seigneur. Ariko Yonatani yaravugiye Dawidi peu importe le prix. Bibiri ngo iki kimuga gihejeje guhaguruka ngo baca baramufata bamwinjiza mu rusengero ngo abantu bamubona simba. Yesu ashimwe cyane ahimbaza sinzi ko ningene yari karatamba ariko abo hasanze bariko baratamba ariko ngo bari bamuzi bamubona ahimbaza mu rusengero ngo baravuga ngo mbega ujya si wa undi wo kwirembo. Ego abantu b'Imana ni wa undi wo kwirembo musu muzomubona ngaha muri life center musu muzomubona himbaza Imana ariko si wowe uzoba waramuzanye hari abandi bazomuzana kuko waramuhishije igihe wari kurafungura ariko kandi hari abandi bubahutse kumubwira yuko ubukene bwiwe haleluya muri Kristo Yesu yo kwinjira yoronka vyinshi hari abandi bubahutse kumupresenta Yesu ariko wowe waramunyegeje uzomubona atambira mu rusengero ataco wigeze umubarira kuko washimye gushishikara kumuha ivyo ari karagusaba. Nico gituma kenshi abantu babakizwa bataha bumva banduye kuko baba muri milieu zanduye siza gusigara muri critique n'ubusutwa ariko wewe wataha muhira ukumva uri kurihana ibiganiro uvuyemwo kuko abo mugendana baravuga wowe ugahora ntuparve na kuvuga
tu sais pourquoi? Kuko umunsi uzovuga bazokwirukana muri cercle yabo, kuko bazokubwira ko ivyo uri kuravuga ari ububono, ntibashaka kuvyumva n'ivyo mu rushengero. Waramaze kwadopta systeme yo guhora muri bugatwenga ngo je ngo simvuga ngo ndatwenga gusa, kana kubwira ikintu kimwe, uvuga nabi n'utwenga bose nico kimwe. Ahubwo kandi ubutwenga niwe mubi cyane, kuko utwenga ameze nk'umuntu atera hofra. Ni kenshi Obeda duterera indirimbo tutazi igitero, twe tukitabira hofra. Iyo uri kuratwenga uburofa ugacanga ngo avuga ibintu by'uburofa, ariko kandi ko babutwenze nawe uri rofa. So turakeneye abakunzi vraiment. Shengero dema turakeneye abakunzi ba Yesu Kristo. Muhaguruke dusenga Imana. Haleluya. 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 Uyu mwaka muzane abantu bose bari kwirembo. Uyu mwaka muzana abantu bose batari experimenta presence y'Imana. Uraza mu rusengero ugakora urutwosozi ukumva urabohotse. Ivyo bigushikira, iyo experience spirituelle ugira iyo uri mu nzu y'Imana n'abandi barayikeneye. Reka kubanyegeza aho uja gufungurira, ariko bafata ukuboko bazane muri restaurant yawe nawe. Ubazana aho ufungurira, musangire. Kuko Yesu birabereye ko tumuvuga. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo abantu b'Imana muri imagine umuntu tuzoririmba éternellement. Raba imyaka bamwe mumaze mwumva umenga mwararambye. Ariko mwibuke ko Yesu tuzomuha icubahiro éternellement. Kuko none tutotangurira ngaha nimba uwo muntu abereye ico cubahiro. Why not udatangura hano hantu ukavuga uti Imana uzokuvuga. Yesu ashimwe cyane. Uzokuvuga, uzovuga ubukuru bwawe. Haleluya. Abari kwirembo yose y'ivy'Imana bariko bararondera les miettes canke bikeya Imana ishobora gutanga. Genda mubabwire ngo Imana ishobora gutanga ibirenge vy'uri kurasaba kwirembo. Injira indani, injira mu bwiza bwiwe, injira muri relation avec le Saint-Esprit, injira mu migenderanire n'iyo Mana, iyegurira iyo Mana. Yesu ashimwe cyane. Maze iyo Mana ntizogukoza isoni, iyo Mana izogutangaza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Washobora kuvyaguruka mu ntebe yawe dusengere hamwe. Dusaba Imana ati Mana muri uno mwaka nyongera kugukunda Mana. Nyongera urukundo ndagukunda. Nyongera dévouement. Haleluya. Ndashaka kuba livré. Ndagomba kuba uyeguriye wewe. Ndagomba kukwiha sans merci, sans réserve. Ndagomba kukwiha sans partage. Ndagomba gukuraho concurrence yose. Wewe iri kuri wewe. Mana yo mwijuru. Ndagomba Mana yo mwijuru kwirengagiza les bénéfices zo kwirembo. Ariko ntangure guprofita le meilleur de la maison. Le meilleur de la maison de Dieu. Ivy'indani, ivy'ibwina. Ndagomba kukubona. Ndagomba nanje kuguhimbaza. Ndagomba nanje kwinjira muri relation avec toi. Haleluya. Uvuga uti Mana restaura umutima wanje. Hariho abantu ndabizi no musi muri kino gitondo usanga urukundo wakunda Imana gwarabaye affecté na deception wagize n'ikintu kitagenze neza n'ikintu Imana itakoze uko washaka kwigikora. Ako muri kino gitondo uvuga uti Imana nshoboza Mana yo mwijuru kurengana aha hantu. Nshoboza kurengana aha hantu. Na Dawidi yagize eloge kuri Sauli na Yonatani. Naho ariyo famille ya Muhama, ariko kandi yarabahimbaje arabaryohererwa. Arategeka ko mu mashuri babigishwa. Haleluya babavuga ko kuko yarabakunda. Iyo umuntu akunda ararengera. Nawe ni wakunda Yesu bikwiye muri kino gitondo uraza kurengera ivyo atakoze ugushaka, kandi certainement muri presence yiwe uzotahura igituma atabikoze uko wabishaka. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Ndagushimye muri kino gitondo cacu Mana kirangiza ukwezi kwa mbere ku mwaka wa 2022. Indwi Imana twari ngaha dusenga Mana tukwiragiza. Twaraguhaye umwaka wacu, twarashize Mana umwaka wacu maboko yawe. Twarakudediye uyu mwaka Mana wacu wa 2022 kugira ngo tubere umwaka wo kugukurikira, wo kugukunda, wo kugushaka, umwaka wo kugendana na wewe, umwaka wo kukubona. Mana turi ngaha Mana tubizi neza yuko dukunda buhoro, tugukunda buhoro, ntitugukunda Mana uko twari dukwiye kugukunda, kuko Mana tutarakubona uko twari dukwiye kukubona. Mana ndasenze uno musi muri kino gitondo kuko Mana wowe wapfuye ku bwacu kugira ngo tubeho ku bwawe. Mbega Mana nigute nobaho ku bwawe. Haleluya. Nigute nobaho ku bwawe ntakukunda, nigute no kwihana gukunda, nigute no kwiyegurira ntakukunda. Mana hari bigufeza competition mu mutima wanje, mu vyipfuzo vyanje.
hari isi ngaho, hari amatantasiyo yo hanze, hari ibigaragaza umutima wanje bikawukura kuri wewe bikansamaza, hari ibishaka kuba muri relation nanje, hari ibishaka gusamaza ubuzima bwanje, hari mfise icyo bansaba Mana yo mwijuru nkashaka kukibaha kugira ngo bankunde bankurikirane bambone. Oh, isi irafise ibyo iriko iradusaba Mana, kenshi turagwa muri piège yo kugwa muri piège y'abagenzi bacu, ibyo badusaba, ibyo badushakako, ibyo baturonderako, ibyo batubwira ngo dushaka ibi. Mana ndaseza muri kino gitondo udushoboze kuvuga, dushoboze kuvuga nka Petero na Yohana, tuvuga ibyo tudafise kuko twarabyambuwe igihe twapfana nawe ku musaraba, twarabyambuwe, twarabyatswe, ntabyo tugifise Mana. Dushoboze Mana nk'ishengero, ndasengeye abagabo n'abagore bari hano hantu, ndasengeye abakuze, ndasengeye abana, ndasengeye abakiri bato, ndasengeye ishengero ryacu, ndasengeye abakunzi, abakurikirana ijambo ryawe hirya no hino. Mana ndasenze ngo Mana urestore urukundo, uvyure urukundo Mana rwazimye, uvyure urukundo rwazimye. Aho tutamukunda Mana utwongere urukundo, aho tunanigwa utwongere urukundo, aho bitugora utwongere urukundo, ama intere akuruta utwongere urukundo, aho Mana ama plaisir akuruta utwongere urukundo, aho bitunanira utwongere urukundo Mana. Musaba urukundo, haleluya. Ndashaka kumva ijwi ryawe, haleluya. Namumvise ko muriko murasenga, ariko duzi iryo jwi ryawe gatoya birusha uko kuntu uri, haleluya. Turi mu gitondo imbere y'Imana, aho tuyibwira ikatwumva. Mu minota ibiri tuzoba duhejeje igikorane cacu. Mugira uti Mana nyuzuza urukundo rwawe Mana, nyigisha gukunda Mana. Sinzi gukunda, sinshobora gukunda, sinshobora kuvyiha, biragoye, ndafise ibindi bintu vyinshi nkunda Mana. Takaza intere yanje kuri ivyo Mana, watinga umutima wanje vers toi, attire mon cœur vers toi. Nk'uko Yonatani yumvise Dawidi ako kanya kumva aramukunze Mana, reka Mana, à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta voix, au son de ta voix, au son de ta voix. Dufashe Mana tugukunde, dufashe Mana tugukunde, kugira ngo dushobore gutanga ibyawe, kugira ngo dushobore gutanga ibyo ushaka dutanga. Isi irarushe, iri si iri ku irembo ry'ibyawe, isi iri ku muryango, iriko irarondera umufasha, ariko Mana ni twebwe bakunzi, ni twebwe twabiranye na wewe, ni twebwe bo kukuvuga, ni twebwe bo guporta amafruit. Dushoboze Saint Esprit, dushoboze Mana yacu, dushoboze muri kino gitondo. Atura ayo majambo n'ijwi ryawe. Subira muti ndagukunda Yesu.
mana yo mu ijuru, ariko mana yo mu ijuru dushoboze muri uno mwaka ma twongere kugukunda kugira ngo tukwegukire uko bikwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Amen. Uhoraho abahezagire.